Mbere kuri aho ubusa mu gatondo turi kindi dufungura. Ariko wabyibagiye ko mino misi atagaze mfite. Atagaze ufite rero sigure ko tutofungura. Sheri ko waribuze. Ariko ni wameze gutyo. Nuko ntawe cyo fungura. Ibuka aho yuko uteruye umwana kandi. Umwana araba n'ubushatsi bwahishe kubura ikintu afungura. Masi, sababye. Nagwa kumazi. Naguhe usangiye. Taruko nawe ufata umwana wawe. Ngombi. Yashaka kuzigira. Ubuze gute? Baye. Wataruko, nashobora kugenda kwigira ibindi. Maye. Ya, okay. Yakire kumwere kumwana. Ya. Saba mafi, ngi tuguti ndake kugurira ntusubire kuri. Sibyo? Mama Maye. kandi afite amafaranga ndone hado sawa umeze neza nashaka duhure ikintu tuvugana nenda gushaka. Halo dogo gato aho nyine aha muri centre veterinary habaho n'abacanga niho naruka amahoro umeze neza amarero gute ndasamwe ibyo bishasha rero irasi ajya ntubisumuka kare kujya akazi karahagaze hagabo kawe nta mahera kabisi ikasha ubu ni imbwa ibereye muhira ishinga ko maze kunywa amazi gure ubu nirasi wayibona yego sha abo mama mahera ngende gusura ana ntaregera bikema na rero oya ijyazi sha senge ndaguhe inoti mugabo hizi ariko nitugenda mwino hoteli nyine abantu bapiki amahigi yindi hoteli sha imeze neza oya ntaco tekana tuzova hemurambye tugende bugarama wow konye none ugira ngo hari ngorane mugabo rero nako twamadutse nyine ahantu hinyegeje nahana guhamagara ngahantu kugira ngo ntagire n'umuntu atubona rero wewe ibanga mu nda kandi usanzwe ubizi ko mbika akabara werekana gukubita inoti wese abari we tufata guhura ku isimu nta ngorane je mutima konoti yanjye werindira gusa zana bakuramo uko nyine batagira inoti igihumbi n'amajana 8 ibyo bitatu ntaba ari deni nkako urazi ko mu mpera ni oya no musidafite amafaranga reka na mwuki
Uramona ni mufuti. Oya, ajya muzokuvugana. Mahoro. Meze neza. Uvuye he? Uvuye gusoma. Uvuye gusoma? Kumenga hari kidasanzwe. Urubatse? None umugabo wawe yoba ari we yaguha amahera kuja gusoma? Kubera ko utambaje igituma ndakubajije uko. Ndakwinginze unyishure. Umugabo wawe yoba ari we yaguha amahera uja gusoma? Kubera ko urukumaze ibibazo nk'ibyo. Hari ikibazo kidasanzwe. Nambonye nk'umukozi w'Imana. Kandi kidasanzwe. Muba mwumvika nta kidasanzwe kiri mu rugo iwanyu. Urinde urukumbaze. Hari impamvu ndabikubajije. Urubatse? Ndubatse. Ni umugabo wawe niwe yaguha amahera uje gusoma? Niko ndakubaza, ni kubera ko urukumbaze uko. Niyo mpamvu ndakubajije. Nyishura ego canke oya. Umugabo wawe niwe yaguha amahera ugiye gusumisha? Nyishura ego canke oya. Umugabo wawe niwe yaguha amahera uza gusumisha? Niyo mpamvu ndakubajije ikibazo. Kubera kuretse kunyishura. Hari gidasanzwe. Kandi udahindutse hashobora kuza ibyago bikomeye utazoshobora kwitura mu rugo rwawe. Kuko hari kidasanzwe gitumye yigutera amadidani no kutanyishura yego canke oya. Kwico kibazo nari ndakubabajije cyuko umugabo wawe ari wewe yaguha amaruza gusumisha canke atariwe. Sawa, umutima wawe ni uzokwagiriza nimba utari mukuri canke uri mukuri. Ça va? C'est bien ça? Ça va bien? Ça va bien? Allez ma fille. Cyo mugabo kubera kambajije kuri. Nuwahe? Nibiki bimeze gute? Yamenya. Chérie? Hano abana turi ngano umwana. Wavuye kuri portail urinjira duhagaze ngaha utatubonye. Sinababonye. Mama uvuye. Ba? Kumbaje wabivuga. Cyari byukuri. Amahera yo gusoma wavuye. Mama nimba utanzi ubu nyene womenya. Yesu nagiye no mushira hasi. Ngaho kirasi. Nimba uri umugabo mu nzu. Sinkeneye kubona wize ibintu ngaje ntavyo byaguriza. Aho kubona utabona wowe higa akazi kende gukora. Nzogenda kuyihiga mpaka. Mama Chiza. Kweli ibintu bimeze gutya. Ageze ambwira yuko azoza agenda kurondera rasi. Ibi ndamenya bikuye ko ndata amafaranga ya rasi. Man, igikombe kindenga.
inzu kubigenza sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Sibera, ndarira amazi yo kunywa. Yego. Merci. Oh. Yewe kumengo mega sinzi. Menga uri mu bibazo. Mbona ariko ndasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Oya sivyo onye menga umaze ari menga umaze iminsi uri mu bibazo menga sinzi. Niyo wakuze iki? Reka nisanzwe. Bisanzwe. Yasi bisanzwe keje ndabona yuko menga umaze iminsi menga uri mu vyiyumviro vyinshi. Menga sinzi ukuntu umeze ubu ndabona ko menga wahinduye. Aya nisanzwe uracari muto hari ibyo utagomba kumenya. Oya nukuri. Rero ndakuze ubunyo anasoma isaho bingiye. Ahubwo reka nje n'agatebe ndicaye bingiye neza. Kanda kwegere nigiri kibazo rero ufite ko ndabona umenga ubunye n'ikibanye neza n'ujyanye ujya mugore wawe umeze mugihuza. Eko dute ko ari mukuru wawe nawe yita umugore wanjye. Ni mukuru wanjye muko menga ntikihuza neza umuntu kibana neza menga hari ibibazo bihari. Cyangwa urankuye mu nkemu reka nahise nasoma ijambo ry'Imana. Reka ndakwigiye ahubwo hari ikintu ushaka kubwiye nempo ubunye ujyanye ko ubunye none ujya kunyamba mutabanye neza ntutuma umuhebuka tumukundana na jewe. Izina rya Yesu. Oya nukuri. Sa? None ujyanye tumuhera uze tumukundana na jewe umuhera none ujyanye hari ikintu na kimwe yokora jewe ntoshobora gukora. Ibyo ndiko ndabibwirwa nawe we cyane. Ibukaho ko dukikijwe. Ukiramenya ni mwene wacu nawe nijye kandi uramenya ni mukuru wanje turavukana nta kibazo kiri. Ibintu ugomba kunjyana hamwe n'ibiki. Oya nukuri. Ariko rero ibintu kuranzanamo ibintu kuranzanamo ubu ndakwifatiye ndakubwira ndakubarira ubushinga sibone n'amaso y'uwanje abiri ibiki ibiki ibyo nyene mutoya wanje oya ubu ndakwibone n'amaso y'uwanje abiri. Oti karibu na nicaye aha nyene ariko nywa amazi nisomera n'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Amakuru ni meza n'ukuri. akazi kagenda neza cyane. Yego kwe kumwe muri rubukije nk'uko umengo ushakiye nabi kubanje kuraba mbiri. Si ibyo musore. Si ibyo aho gusanzwe ndi mu bigeragezo biteye ubwoba. Oya. Mu bigeragezo kandi nuko iyo menya yamiza ibintu byamaze kuyangara. Nakuzaniye inkuru nziza.
inkuru nziza ikomeye cyane kandi ashaka kubyishimira reka naribariwe mbaho ntaba ntangura gutamba ntarabumva inkuru nziza ni ukuvuga ku kazi ugize iminsi urondera ndondera nibanje navuyeho nononye neza cyane niyo muri inkuru nziza gambwenzi bandondera gute ni ameza kure erega we wari umukozi mwiza iyo mba mwiza ntibari kunyirukana ashaka ubu nitwa igihemu nubwo byagenze gutya ubu urakenewe ku kazi kugira ngo ubandanye amabanga wari ugejwe nk'umukozi mwiza oya reka yego nuko nyene ndasubiye ku kazi kumbe nariko ndarota